turabaramukije twongera kandi tubaha n'ikaze ni Agro TV Burundi. Uyu munsi rero turi mu ntara ya Cankuzo muri Commune Mishiha. Uyu munsi rero twagendeye Commune Mishiha, tukaba twagiriwe bakoje kuronka nyakubahwa musitanteri wa Commune Mishiha, akaba ariwe turi kumwe, akaba agiye kutuyagira ku bijanye n'inyubako nshasha iri kwirubakwa hano hantu. Musanzwe muzi yuko igisata c'uburimyi n'ubworozi iyo kidashigikiwe n'ibindi bisata kidaheza ngo kigende neza. Rero niho muri Commune Mishiha bace biyumvira ko bokubaka ibitaro kugira ngo wa mwirimizi azoja kurima azogende kurima afise amagara meza, canke wa mworozi niyaja gukora ubworozi azobikore naho nyene afise amagara meza. Reka tubahe ikaze tumwakire anabaramutse. Kaze nyakubahwa. Murakoze cyane, nanjye ndabaramukiye cyane kandi nongera naje ndabaha ikaze muri Commune Mishiha. Ari muri sanze. Yego. Mbega mutubarira ivy'inyubakwa uko vyifashe ngaha? Yego, nkuko mubibona ngaha ibikorwa biriko birarangurwa, ariko harubakwa ibitaro muri Commune Mishiha. Uwo rero n'umugambi wiyumviriwe n'imboneza za Commune Mishiha, utanguye kwiyumvirwa kuva mu 2012, hanyuma wagiye mu ngiro, watanguye kuja mu ngiro kuva mu 2016, abenegihugu bawugira uwabo. Ico ciyumviro caje bifatiye ko intara ya Cankuzo izwi n'amakomine 5. Commune Mishiha nayo ikaba iri mu karere k'ubuvuzi ka Muri, kagizwe na Commune Mishiha na Cendajuru. Abajejwe igisata c'amagara y'abantu rero baravye urugero rwa malaria muri Commune Mishiha niho yibonekeza cane ugereranije nayo mu yandi makomine. Niho rero haciye havuka iciyumviro c'uko muri Commune Mishiha haboneka ibitaro kugira ngo abanyamishiha ufatiye kuri urwo rugero rwinshi rwa malaria bashobore kuronka aho bitura. Ko iyo umurwayi yibujije malaria bikanka muri aya mavuriro ari muri Commune Mishiha, ategeza gufata urugendo uja kwivuriza mu bitaro vya Muri. Ivyo navyo bigatwara uburyo bunini, vyanse ategeza mu kuja mu Cankuzo, naho nyene itike ryo gushikayo rikaba rinini. Uretse itike ryo gushikayo rero umaze gushikayo kuko nturonka nuza kukuraba, ivyo vyose bigaca bitwara uburyo bunini abenegihugu. Ico ciyumviro rero caje muri iyo nzira, bakaba bakigize icabo, umugambi utangura kuja mu ngiro kuva mu 2016. Muri rusangi ibitaro bizokwakira abantu benshi kuko byaba bigeneye kwakira abo muri komine yose ya Mishiha. Umunsi Commune Mishiha ifise abantu bangana 108,658. Ariko uretse ivyo ni ibitaro biriko vyubakwa muri Commune Mishiha, ariko ari ibitaro n'umugambi w'intara, ibitaro vy'akarere, no kuvuga amakomine yegereye abo duhana imbibe, Commune Kigamba, Commune Gisagara na Cankuzo bazovyitura. Eka ndetse n'abanyagihugu b'igihugu kibanyi ciza ca Tanzania nabo nyene ndazi ko bazovyitura kugira ngo bashobore kuhivuriza. Rero bizokwakira abantu batari bake, kuko bizoba ari ibitaro bivuye mu nguvu za benegihugu bashigikiwe na leta, no kuvuga ko bizoba ari ibitaro vya leta. Umwenegihugu wese azoba afise ikaze zo kuvyitura kugira ngo bimutunganirize. Ibikorwa turavye aho bigeze turabishima cane, kuko navuze ko umugambi watanguye kuva mu 2016. Kuba ari umugambi uri kurangurwa n'abenegihugu baronse ibakwe ryo kugira urugendo shure, aho mu yindi komine abenegihugu baranguye nk'uyu mugambi mu Itangara mu ntara ya Ngozi. Navuga rero ko tugeze ku rugero rushimishije, kuba rurenga gato n'ibice 50%. Dufatiye kuri urwo rugendo twakoze, aca duraba naho ibikorwa bigeze. Nk'inyubakwa nyamukuru zoba zikeneye zitari zike turamaze kuzironka. Nyamukuru zoba zishika nk'icenda, muri izo rero zirenga 5-6 ubu turazifise. Kiga yuko habandanya ibikorwa vyo kuzikora neza kugira zihere. Izindi nyubakwa rero nkenerwa kugira ngo ibitaro bishoboke vyugururwe, hanyuma ivyo kwagurwa bizobandanye mu nyuma. Turakeneye yabakingora kuvuga ariko bloc administratif, iyo ni nkenerwa kugira ibitaro bibeho. Tugakenera inzu y'uburaro rusange abantu bagwariramwo bita medecine interne. Iyi nayo mubona iri kurubakwa, ni inzu idahara kujanye n'ibitaro. Ubugwariro bw'abana, musanzwe muzi yuko abana akenshi batararenza imyaka 5 rero bakarigwa n'ingwara ya malaria. Izo nyubako rero zimaze kuboneka, hakaboneka na morgue,
aho tuzoba turiko turatera tuja ku musozo w'inyubaka nkenerwa nyamukuru kugira ngo ibitaro biboneke. Na cane cane byaje kugira ngo bisahirize nyene ico gisata c'uburimyi n'ubworozi, kuko umwenegihugu adakomeye ntashobora gukora, ariko umwenegihugu akomeye akagira amagara meza caheza agakura amaboko mu mpuzu akaja ku kivi akarima akagwiza umwimbu agateza imbere urugo, umuryango, umwimbu ukaboneka, abana bagafungurirwa bakaronka ico bafungura bakambara bakaja no ku mashuri bakiga, kuko niyo abana batize nta terambere riba rihari mu miryango, nta terambere riba rihari ku mutumba, ndetse n'ikomine nta terambere riba rihari. None rero umugambi w'ibitaro waje gushigikira igisata c'uburimyi n'ubworozi, abenegihugu nibaronka aho bivuza bagashobora kwivuza ku mwanya bagakomera, bizera ko bazobandanya bitura bashigikira ico gisata c'uburimyi n'ubworozi bakagwiza umwimbu, komine igakomeza gutera imbere n'igihugu kigakomeza gutera imbere. Rero igisata canke umugambi w'ibitaro uje gushigikira cane umugambi w'uburimyi n'ubworozi. Ariko kandi ico twovuga nuko muri iyo nzira yo gushigikira nyene umugambi w'uburimyi n'ubworozi nakivuze mu ntango, iyo vyanse ko umwenegihugu ashobora gukira yivurije mu masedesi, biba ngombwa ko akoresha uburyo bwinshi busahura umuryango kugira ngo ashobore gushika ku bitaro vy'akarere Muri canke vyanse gushika ku bitaro vy'intara mu Cankuzo. Ivyo vyose rero bikaza gusahura ubutunzi bw'umuryango. Urumva rero mu mpande zose uyu mugambi w'ibitaro uzoshigikira bimwe bikomeye igisata c'uburimyi n'ubworozi, ndetse no gukinga ubutunzi bw'ingo n'imiryango. Ego tubashimire cyane, murakoze. Namwe murakoze cyane, karibu kandi. Ego turabashimiye nabo muriko murakurikirana Agro TV Burundi naho utaha.